Turongeye kubaramutsa tubaha n'ikaze mwese mukurikirana ishene yacu ya YouTube ariyo ICTV. Muri mwanya rero twaje tubashikirize amakuru mashasha, amakuru mutamenye, amakuru ariko aravugwa hirya no hino, ariko hanini rero tukaja kwibanda ku makuru avuga mu gihugu cacu c'u Burundi. Hanini rero tuja kwibanda ku makuru avuga mu gisata c'umutekano na politike. Ariko rero umwanya n'udukundira twaje kuvuga mu bijanye inkino n'imico kama hamwe n'ibindi bigize ubuzima bw'igihugu cacu c'u Burundi. Amakuru rero nkuko maze imisi muvyumva rero n'amakuru ariko aravugwa mu gisata ca politike, aho ariko aravugwa rero abasirikare bariko baraza ku bwinshi bavuye mu gihugu kibanyi ca Kongo. Ari mu gihe rero baba bagiye gucunga umutekano hariya mu gihugu ca Kongo rero aba bagiye kurwanya umuhari witwaje ibigwanisho usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi hariya nyene muri Kongo. Ariko rero ntivyakunze ko abasirikare baguma ku rugamba bagwana hariya muri Kongo, bamwe rero bakabivuga ko vyinshi, bakabivuga ko gutandukanye. Ariko rero twaje tubaho umuco, mbega abasirikare bavuye bigenze gute, mbega baje bose canke hari basigayeyo, byose twaje tubabwire mu makuru tuje kubashikiriza muri kano kanya. Ariko rero tuje kubabwira nibombora umugamwe CNDD FDD, aho rero Reverend Ndikuriyo atakiri mu mugwi w'abakenguzamateka nkuko rero twari dusanzwe tuzi ko ariyo asanzwe abarizwa. Mbega Reverend Ndikuriyo yahevye gute kugira ngo ahebe umushahara wiwe ufadika, ahebe n'icubahiro ciwe gisanzwe kigaragara, ahasanzwe rero akaba yarasanzwe rero ari umuntu azwi cane mu nama rero nkenguzamateka. Uyu musi rero akaba atakiriyo, akaba atanze imihoho, akaba rero yasezeye muri ayo mabanga. Uyu musi rero akaba rero asigaye ari umugambwe CNDD FDD ku rwego rw'igihugu, akaba rero uno musi rero atari mu mabanga yo kurongora igihugu hariya mu nama nkenguzamateka. Rero tuje kubabwira mbega kubera iki yatanze imihoho, biba vyagenze gute, hari ico bamwagiriza yoba yakoze, hari ico nawe yoba adashima kuba ari ngaho muri uwo mwanya aho nyene mu kibanza c'abakenguzamateka. Tuje tubabwire inkuru imwe ukwayo. Ariko rero umuntu ukiri mushasha utarafyonda kuri sabone, ubanza ufyonde ngaho kuri sabone, ufyonde naho nyene harakazogera amakuru bananye uyaronka 5/5, amakuru atarajako ivumbi, maze rero aya makuru nyene masabikanye n'abandi murungikire abatashoboye kuyaronka ku mwanya uhagije, ku mwanya ukwiye, nabo nyene rero bazoheba yaronka amakuru atarajako ivumbi, amakuru yo kuri ishane yacu YouTube ariyo ICTV. Nkuko rero tubabwiye muri incamake y'amakuru turiko turabashikiriza, amakuru rero turiko turabwira muri kano kanya nuko rero abasirikare batari bake bari barungitswe kurwana hariya mu gihugu kibanyi ca Kongo, baja kurwanya rero umuhari wa M23 usanga urwanya ubutegetsi bwa Kongo. Abasirikare rero bamazeyo igihe kirekire, mbere benshi muri bo bakaba bagiye rero bagomborana, bagenda basigamwo abandi bashasha, abamazeyo umwaka bagataha, abamazeyo amezi 5 bagataha, akaba bamazeyo imyaka igera kuri 2, ariko nabo nyene bagateba bagataha. Abasirikare rero bahora bataha basiga bagenzi babo baje kubasubirira mu kibanza cabo, bakavuga yuko rero atariko vyagenze muri no misi. Nkuko vyahora rero mu misi iheze, abasirikare b'Abarundi bari kurwana aho nyene muri Kongo bari bagiye kugarura rero umutekano waha muri Kongo, bakavuga ko rero bahora baza bagasubira mu gihugu cacu c'u Burundi, bahora bagaruka basiga abandi bariko baje kubagombora. Ariko rero uko vyari bigenze rero hirya y'ejo igenekerezo rya 9 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025, abasirikare b'Abarundi rero baraho hakurya muri Kongo bakaba barose amakuru ababwira yuko batakiri ku rugamba, bovuma agashambara bagataha, bagatungwa nayo bameze, bagasubira mu gihugu cacu c'u Burundi. Muri uwo musi rero kuwa kabiri niho twumva amakuru acanacana ko bavuga yuko abasirikare batashe mu gihugu cacu c'u Burundi. Abenshi rero bari hafi y'umupaka bavuye baza batelefona imiryango yabo babwiye yuko batashe, batahutse, bagarutse mu gihugu c'amavukiro, kandi bakavuga yuko barokotse bacitse kw'icumu, bakavuga yuko rero bavuye no mu menyo ngo y'ingwe.
abasirikare baraje baza ari ku bwinshi ariho bageze ku mupaka bahuye n'abandi basirikare benshi cyane baje kubategera bafite n'ibikoho bikomakomeye bavuga ko vyavuye mu makambi ya Mwaro n'ikambi ya Kagakumbu bavuga ko rero ibi bigwanisho vyari bije bikomakomeye vyari bije gutanga ramforo cyangwa vyari bije kubafasha aho nyene ku rugamba ariko rero nta vyaje ibyo bigwanisho vyari bivuye mu ikambi y'Imwaro hariya muri Kagakumbu bavuga ko rero bitashoboye kwinjira mu gihugu ca Kongo bavuga yuko rero nibashe bahura n'abariko baravayo bagaruka mu gihugu c'amavukiro benshi rero bashitse ku icumu bavuga yuko bitari byoroshe urugamba rwaho rutari rworoshe na gatoyi ariko bakavuga yuko bazobandanya bacungiye umutekano haba ku mbibe z'igihugu haba naho nyene muri Kongo ariko rero ubu turiko turavugana bamwe ko baravuga amajambo atandukanye bakavuga yuko rero umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamaze gutanga itangazo kugira ngo avugane nabo nyene avugane n'umuhari wa M23 ukuntu babana ngaho nyene ku mbibe kuko rero ku mipaka yose ya mupaka uhuza Uburundi na Kongo hari abasirikare rero b'umuhari wa M23 usanzwe ucungeye ngaho nyene ku mbibe yumvikana ko rero abantu baja muri Kongo baca ku bibe ruriko basirikare b'umuhari M23 byumvikana ko rero umwanya n'umwanya bashobora kwinjira mu Burundi canke abarundi nabo nyene bagasubira kurwana hariya muri Kongo ariko rero amajambo turiko turumva nuko Ndayishimiye ariko arakora ibishoboka byose ngo avuga no mu M23 ngo ibyo bakoze nabo nyene bariko baricuza ko badashobora rero gusubira kuja kubatera M23 nabo nyene yagize ijambo ishikiriza igeza ku banyagihugu yavuze yuko rero M23 naho yatsinze ubwo rugamba ngo hariya Uvira nubwo butari bworoshe bavuga ko rero M23 idashobora kwinjira mu gihugu c'u Burundi ngo igiye gutera Uburundi ariko rero gasaba abarundi yongera bahana gasopo ko ata murundi n'umwe yosubira agahirahira wajabuke abasange aho bibereye ngaho nyene Uvira byumvikana ko rero bariko batanga amajambo hirya no hino haba mu gihugu cacu c'u Burundi haba ngaho hakurya yacu muri Kongo bavuga yuko rero amajambo atandukanye yatangwe kuza aranurwanurwa bakaza bamwe babwirana n'abandi ubu rero umuhari wa M23 uwo buri kuraganira na leta y'u Burundi kugira nakare ngo basangiye imipaka bakavuga yuko rero tuzwe gusangira byinshi undi yavuze ngo abasangiye inka ntibasobanura inyana ngo nta kuntu rero busanga imipaka baheze basobanure abanyagihugu baho naho biruko rero kuva ku itariki ya 9 ukwezi kwa 11 nyene ukwezi kwa 12 aho rero hafatwa Uvira ibiko bikomakomeye bikava mu ntara zitandukanye zikaza ngaho nyene ku mipaka ha mu ntara ya Cibitoke mu ntara ya Bubanza imipaka yose ihuza Uburundi na Kongo hakaba ari ibigwanisho bikomakomeye vyaje bivuye mu ntara zitandukanye byumvikana ko rero hano mu gihugu c'u Burundi hari ubwoba bwinshi cyane ko M23 ishobora kwinjira mu gihugu cacu c'u Burundi ariko rero naho biruko abanyagihugu bobo ntibasya bwose baguma birukanga hirya no hino ababishoboye rero bamaze guhunga bamaze kuva mu ntara za Cibitoke Bubanza na Bujumbura rirare abatari bake rero bamaze gushika mu gisagara ca Bujumbura ko bibaza yuko umwana n'umwanya bashobora kubatera naho batora mu kabaje kubatera bavuga yuko rero bashobora gukozanya ko abasirikare b'u Burundi maze ibiko bikomakomeye bishobora kurasa muri Kongo nabo muri Kongo nabo bakabasubiza bamaze gusubizanya rero hakononekara ibitari biki mu Cibitoke rero Bubanza na hariya mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura rirare naho nyene rero abanyagihugu bariko barahunga bava muri ivyo bice vyabo aho basanzwe nyene baba mu ntara zabo bakamaze kuvuma agashambara bamaze guhunga ubu rero hirya no hino rero bakaba baronka abantu batari bake bariko barahunga bava muri izo ntara zegeranye na Kongo bavuga ko umwanya n'umwanya bashobora kwinjira saho yene gusa rero mu Cibitoke Bubanza na Bujumbura rirare abantu bariko barahunga no mu ntara ya Rumonge n'Amakamba ubwoba ni bwinshi cyane cyane rero nko muri komine ya Rumonge abantu benshi rero bariko barahunga bavuga yuko umwanya n'umwanya ngo bashobora gutegwa kuko nakare ngo ni hafi cyane ya Kongo bakavuga ko rero umwanya n'umwanya bashobora kwinjira bagatera Uburundi nabo rero bagaheza bakasiga ubuzima ubu rero muri no misi
abanyagihugu rero bakaba ntibaryama ntibagoheka ntibasinzira ubuzima bw'igihugu bwose bukaba bwamaze guhagarara n'amashure abanyeshuri bose bahagaritse ntibeko bariga igihe rero basanzwe bari mu bibazo birangiza igice ca mbere abanyeshuri rero ntibari ku amashuri yose yo mu ntara ya Cibitoke na Bubanza Bujumbura no mu Rumonge ntibeko barakora ibibazo nk'uko bisanzwe ubuzima rero abakozi ba leta nabo nyene ntibari mu buzi nk'uko vyahora benshi rero bakaba bamaze guhunga n'abasigaye ngaho nyene muri izo ntara bakaba bakora rero bibayabaye kuko usanga basa n'abariko barikoresha abashefu batariho bari kandi abashefu nabo ntibashobora kubahatira ku kazi kubera ko umwanya n'umwanya bavuga ko bishobora gucika ubuzima rero bwo muri izo ntara bumeze ugutandukanye benshi bakavuga rero yuko ibintu bigiye kumera nabi abandi nabo bakavuga ati ntitugira iyo tuja ntitugira iyo duhungira turaguma hano nyene bakabaguma ngaho mu ntara basanzwe barimo ariko bumva ko rero ubwoba ari bwinshi mu banyagihugu bakaba rero bahamagara yuko mw'ijoro barabakora amarondo bakaraba barakizura imbonera rero isanzwe zegamiye umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD zahawe amategeko atandukanye yuko kizira gusinzira umukondora-zosi kizira kuryama ubu rero izo mbonera zahamagaye abanyagihugu bose basanzwe babana ngo nta kubacungira umutekano ngo nibaze nabo nyene bafashanye gukora amarondo barabe barakizura amajuru yose kuba rero itariki 9 n'itariki 10 n'imbere yaho ubwo bamaze gutangura kubatekera bashaka gukora amarondo ubu rero bakaba ku marondo iyo ari bakora mw'ijoro n'abandi bakora ku murango bakavuga yuko rero ubuzima bwamaze guhagarara ico basigaye bakora abantu b'abagabo ari gukora amarondo gusa abakoze mw'ijoro rero kubokeye ku murango birwa baryamye ko atabundi buzima bashobora gukora na rero abakoze amarondo ku murango na mw'ijoro bakagenda bakaryama bavuga ko rero ubuzima busa n'ubwahagaze muri izo ntara umwanya n'umwanya bibaza ko umutekano ushobora guhungabana ariko mwumve ko rero ibigwanisho bikomakomeye byamaze kwegerezwa imipaka yaho nyene muri Kongo bakavuga ko rero umwanya n'umwanya bashobora kwinjira bagatera igihugu cacu c'u Burundi turetse ngaho nyene rero mu ntara zihana bibe na Kongo hari intara nazo zegeranye n'igihugu kibanyi c'u Rwanda twavuga nk'intara ya Kirundo bakavuga yuko rero nabo ngo biteguriye kwinjira mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda kuko ngo bahawe itegeko n'umukuru w'igihugu ngo umunsi rero ngo u Rwanda ruzoshima kwinjira Bujumbura ruciye muri Uvira Urundi nabwo buzoca bwinjira mu Kirundo bugaheza bukinjira mu gisagara ca Kigali mu gihe rero u Rwanda ruzoshimye Bujumbura naho Burundi buzoshima Kigali ngo buciye mu ntara ya Kirundo uburengaho mu Kirundo naho nyine rero ubwo ni bwinshi cyane kubera Burundi bamutse buteye u Rwanda ari bazotangura gushikirwa n'amagorwa akomakomeye vyibikana rero ku mipaka rero ihana bibe na Kongo n'u Burundi ko hari abasirikare benshi batari bake nako nyene vyagenze mu ntara ya Kirundo naho nyene abasirikare bakaba bongerejwe uko batahora bangana kandi ibigwanisho bikomeye navyo nyene bikaba byamaze kuhagera bivuga yuko rero vyabicungiye umwasi ko yohava yinjira akabaca mu ryahumye hagati aho rero tuvuye mu byo vya politike vyerekanye n'umutekano tubandaniza aho nyene mu vya politike vyerekanye rero n'umugambwe CNDD-FDD usanzwe nyene uri ku butegetsi ari Reverend Kuriyo atakiri rero umukenguza amateka nkuko vyahora Reverend Kuriyo rero umugumyabanga umugabo CNDD-FDD akaba yamaze gusezera muri amabanga akaba yatanze imihoho n'inyuma rero yaho hamaze imisi haba inama z'urusobekerane inama z'agasakisaki hagati rero y'ibicocoro by'umugabo CNDD-FDD usanzwe uri ku butegetsi izo nama rero zikaba zimaze imisi zibera mu ntara z'uburaruko bugize Uburundi izo nama rero zikaba rero ibyavuye muri izo nama bikaba bitashimishije Reverend Kuriyo naho yabandanije atanga ivyiyumviro vyiwe ariko ngo ntihagire aho bishika Reverend Kuriyo rero anatanga umuco akavuga yuko ndayishimiye urugamba rwamunaniye gutanga komandema akavuga yuko rero boraba uwundi muntu ashobora gutanga komandema agaheza agatsinda urwo rugamba Reverend Kuriyo rero aratanga akarorero kaboneka kagaragara aho nyine Uvira yuko Ndayishimiye yahatsindiwe kandi ngo gatsindwa n'abatari abasirikare bagatsindwa rero n'imihari igwanira mu ishamba bikumvikana ko rero
ngo Reverend Kuriyo ari we yoshiraho uwundi muntu ashoboye kuyobora urwo rugamba kandi ngo boheza bakarutsinda. Ariko Ndayishimiye yabandanije yihagarara ko avuga nawe nyene ko azorutsinda, none birangiye arutsinzweko. Niyo mpamvu rero Reverend Kuriyo adashobora kwemera rero ivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko arakora muri ino minsi. Vyumvikana ko rero Reverend Kuriyo ngo yafise amabanga menshi atamwemerera kubandanya kwikirana ivy'igihugu yisanzuye. Ngo haba rero kuba umukenguzamateka, haba kurongora umugambi wa CNDD-FDD, haba gukurikirana abahoze ku rugamba hamwe n'imbonerakure, ibyo byose rero vyabwa twikiwiwe. Hagati aho rero Reverend Kuriyo aravuga yuko ashaka gufata ikintu kimwe gusa agaheza akagishira mu ngiro. Reverend Kuriyo rero mwasaba rero ko yotwara igihugu c'u Burundi akitoza amatora akurikira, akaba agiye ngo kubanza kuba aritegura muri no misi agiye gutangura rero imyamamazo muri mwaka uri imbere, mwaka 2026. Reverend Kuriyo rero ubu akaba yarasanzwe arongoye umugambwe CNDD-FDD, akaba azorangiza manda yiwe mu mwaka uca dutangura wa 2026. Hagati aho rero Reverend Kuriyo rero ashigikiwe n'abatari bake bashaka ko ari buyo kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu, abo twokwita rero ngo niragi rya Nkurunziza. Abantu rero benshi bari mu CNDD-FDD bashigikiye iragi rya Nkurunziza niyo bashira Reverend Kuriyo ku mwanya wa mbere kugira ngo azoshobore kwitoza mu mwanya w'umukuru w'igihugu. Ariko rero ntimwagire ko hari abandi bari ku ruhande bashigikiye Evariste Ndayishimiye ko ari we yo kwitoza akazobandanya manda yiwe igira kabiri. Ariko rero ubu tuvugana umugambwe CNDD-FDD ntuhari kutavyumvikana ko aba bagenerale nibo basanzwe bafise ijambo rya nyuma, abagenerale basanzwe bavuye muri CNDD-FDD bakavuga ko rero bafise uko bagipanze kandi atawushobora kugipangura. Umwanya n'umwanya rero bashobora kugipangura rero bakimika uwo bashatse bakakura n'uwo bashaka. Umwanya n'umwanya rero Reverend Kuriyo ashobora gusubira Evariste Ndayishimiye hamwe nyene ataco hinduka mu maguru masha. Amakuru rero ariko aravugwa ni menshi cyane, ariko reka tube tugarukije hano muri kano kanya. Amakuru yandi twatohoreje turere kubabwira mu makuru ari imbere. Kuko twababwiye rero mu ntango tumenyeshe umuntu atarashaka ko sabone ashije ko sabone n'utarafyonda ngaho kazogera nyene afyonde ko kugira ngo amakuru abonanye aronka 5/5 amakuru mu Rwanda yemu yaronka ataraja ko ivumbi. Hama amakuru ari imbere tuje kubabwira amakuru y'abasirikare bakomekeye ku rugamba aho bagwariye hariya muri hôpital militaire mu Kamenge cyangwa mu bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge. Tuje kubabwira rero n'ibiziga byaba byaraje hamwe n'abandi baba barasigayo baba barazimiye amashamba ya Kongo n'abandi bakomerekeyo batashobora gushikanwa ngaho mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tuje kubabwira amakuru yacu ya nyuma mugira mwubahwe.